umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe watanguje ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 mu ntara ya Muyinga ku mutumba Musenga wo muri komine Mwakiro. Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi Severe avuga ko icyatumye bahera ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ari uko bamwe mu babibonye bariko barasaza. Aho tumaze gukorera kuva umwaka uheze n'uyu mwaka turimwo, turakunda kwibutsa abarongoye intwaro, abafise amabanga atandukanye y'igihugu ko ubu turiko turakorera ku makuba, ku bwicanyi bwabaye mu gihugu mu 1972. Tubivuga tutadidinganya kuko harabaho bashaka kudukwegera mu 1988, abo nyene bakadukwegera mu 1993, twe tukavuga tuti imigere 10 ntitereka uriko rarondera ukuri. Twashimye guhera ku 1972 dukore, hanyuma twaragisiguye neza mu namashinga amateka na nkengo z'amateka tuvuga tuti nukugira turabe ko abakiriho bogenda tuganiriye, ko ababikoze baba bakiriho tugenda tubumvirije. Duhejeje 1972 tubonye tuti twagize intambwe tuje ku 88. Duhejeje 88 tuje mu 93. Umuntu azogukwegera hariya na hariya azoba ariko arakujuragiriza. Insiguro rero niyo kubarongoye imigambwe, abanyagihugu twashimye gukorera ku 72. Ubu niho tugeze. Uwo barongoye mu Severe yasabye abantu bakuze bo muri komine Mwakiro ndetse n'abandi bo mu ntara ya Muyinga kuvuga ukuri ku byabaye. Aha turi ni muri Mwakiro, ese nosaba abantu bakuze bo ngaha muri iyi komine n'abandi bakuze mu makomine yose ya Muyinga tuzokoreramwo bo kwitegura bakatubwira amakuru yerekeye ahari ibinogo vyatawemo abishwe, n'inzuzi murazitubwira, n'amashamba muratubwira. Ese abarongoye imitumba bo kwitegura, abakuze baturangire badatinya, ntihagire utinya ukuri kuko ukuri kurakiza. Ikindi novuga abanyakubahwa, ntidufuta ukuri ku byabaye, nta ugufuta, nta uguhanagura. Mu gifaransa bavuga il faut assumer cette triste réalité, kwemera ko byabaye. Hanyuma mu bafise imvugo itandukanye ku byabaye, ijambo ngo Severe riko razura kaboze muri hebe Severe riko razura kaboze. Ubwa mbere Severe ku butumwa bw'igihugu, kandi ubwo butumwa niwe bwagudushinze, n'ibwirizwa dukoresha niwe mwari duhaye. Hanyuma akapfuye nikabazwa ivu, cyane cyane bigenze kurya. Bajya bapfuye bava mu miryango, bajya bapfuye benshi ntaco bazira. Hari n'abagenda kwikomine batazi ko bagiye gupfa, baherekejwe n'umuntu umwe w'agakoni, bakagenda 15 ntaco bikeka. Ibyo byarabaye, nivyo twoza turavuga. Hanyuma uvuze ati agapfuye kabazwa ivu, amenye ko ariko arakomeretsa ababuze. Umutamanya imyaka 86 avuka kuri uwo mutumba Musenga mu gacimbi mugamba ari mu barokotse mu bwo bwicanyi, asigura uko byagenda. Rero cyo novuga, urabona bwa mbere barabanje batwimbisho biyo mu beko hari yahiye. Amareba bitwimbije bakatubwira ngo nibyo basoda ngo barota kuza ngo kugiramwe amanebo, ngo bararira ngo bumwe bw'imureri ngo hava ngo buza ngo gutera igihugu. Imureri nabwo rero urumva bari twebwe abahutu.
hanyuma rero biriya byimbwe hanyuma rero biriya rero byimbwe hanyuma rero niho rero baza hari mu 71 niho twatangura kwimba biriya 72 baca baza kurobanura bantuzeye abarimu bigisha ino babatwara babica tutamenya iyo baje 73 niho bazana nabo kuza kubatangaho. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka arashimira ibikorwa by'umugwi Severe akamenyesha ko ari uburenganzira bw'umurundi wese kumenya ibyabaye. Uri hejuru twaje gushigikira no kwibonera ibikorwa umugwi Severe umaze iminsi urangura. Nshimire uyo mugwi ku bikorwa ariko urakora kuko ndi ngaha nserukiranye n'iteka mukuru w'inama nshingamateka. Uyo mugwi nawo ukaba uheruka kuduha raporo y'ibikorwa umaze iminsi urangura kandi raporo twarayakiriye ndetse baranadusigurira turanashima ingene bari ku kiti. Igikorwa c'umugwi Severe nivyo nkuko uburongoye yabishikirije. Abarundi bamwe harabashatse kuvuga ibi na biriya. Ubwa mbere umugwi Severe ni umugwi w'igihugu, ni umugwi kugira ujeho byavuye mu biganiro kandi igikorwa uriko urakora ni igikorwa cyo kumenyekanisha ukuri kugira ngo abarundi bamenye ibyabaye mu gihugu, babimenye maze banduruke barikuriranire. Kumenya yo kahise k'igihugu nibaza ko ari uburenganzira bw'umurundi wese cyane cyane abari kuno munsi. Ko rero hari abavuga ngo ibi umugwi Severe uriko urakora sivyo bano kuzura kaboze, nibaza ko abo bantu ari kwihenda cyane. Ibi batweretse ngaha murabona ko igihugu cyacu cyarabaye mu ibibazo, harabaye mu ubwicanyi bwagiye bukurikirana. Insiguro batanze iratomoye ndetse iyo nsiguro barayiduhaye no mu nama nshingamateka no mu yandi manama. Mwomenya ko muri iyo ntara ya Muyinga bivugwa ko hashobora kuba hari n'ibindi binogo rusange nko muri komine Buhinyuza no mu gisagara ca Muyinga.